ivyo rero udafise un plan stratégique iri hamwe ngo ibivyure ubwo bukene bwohera gute tutayakamureta ibintu dufashe tuvuze nivyicarigwe tubibone ingene biriko biratera imbere ku munsi kandi tutagavye ngo izo reforme zitangure sizi yuko izogera uko iminsi igenda abarundi biyongera kuri 3% bazogaburirwa gute urugwaruka igenekerezo rya 16 na 17 ukwicumi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ibifungurwa n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ubukene. Ivyo rero muri paraseme tubona ko ari iminsi ibiri ifatanye ifite icihuriyeko. Iyo minsi rero y'urwanya umunsi urwanya ubukene ushitse haherutse kuba urugendo w'ikigega mpuzamakungu kw'abaserukira ikigega mpuzamakungu FM ngaha mu Burundi. Haheruka no kuba ikiganiro abaserukira leta baremesheje Igitega turumviriza ivyiyumviro bimwe n'ibindi vyahavugiwe kakaba ari n'akaryo rero kugira nico cegeranyo cyo kuraba ingene leta ivyo byo kurwanya ubukene ingene kiravyifatamo twumvirije ivyashikijwe kijagi ubwa mbere hoho iyo ari umunsi mukuru nk'uyu tubanze bwa neza tukara kuri ino saha ivy'ubukene ku barundi n'igihugu vyifashe gute. Navuga yuko kuri iyi saha uyu munsi ugeze ibintu by'ubutunzi mu Burundi bitifashe neza haba ku barundi canke ku gihugu. Dufatira kuki ubwa mbere barakunda kuvuga bati igihugu c'u Burundi ducambira igikenya bakunda kurabira ku mwimbo ku munyagihugu w'amadolari 300 iyo indikateur amadolari 300 niyo yanyuma. Igihugu dukurikirana ni Sierra Leone gifisa amadolari 400 umva haro na difference nini. Ikindi ningene umwimbo uyongera hagati ya 1 na 2%, n'umwimbo uri hasi cyane mu kwiyongera kandi abantu bagwira gusumba umwimbo. Nta bukene va mu gihugu rero igihe umwimbo uyongera buhoro abantu bagwira cyane. Ica gatatu nuko abarundi muri rusangi bafata ko hafi barenga 70% bari mu bukene budasanzwe ndetse bari muri insécurité alimentaire bamana impungenge y'ingene baja gufungura ku munsi. Turetse kuvuga ko 50% y'abana bari muri malnutrition bafungura nabi. Hama tugiye kubijanye n'utugihugu curaba tuti ivy'amadeni amadeni leta ifise ari karashikira hafi 70% y'umwimbo wose w'igihugu. No kuvuga yuko biriko birafata intumbero itani nziza. Amadeni arenga miliyaridi 600 vy'amarundi. Urumva ideni riko ryabari nini kandi tubona yuko atamwimbo uri kurirongera. Ibijanye na balance commerciale turi muri deficit ya 80%. Mwaravyumvise umushiranganji w'agaca leta avuga Igitega ibyo dushorera hanze n'ibyo dukura hanze. Naho ndabivuga kumbere mwaravyumvise ijya todo couverture des importations par les exportations kwiteye ubwoba. Ibijanye n'amahera y'agaciro reserve de change asigari munsi y'ukwezi hafi indwi zibiri. Igihugu gifise reserve de change y'indwi zibiri kandi hasabwa hafi amezi 5. Engagement no kuvuga yuko ibyo dukeneye gukoresha amadovize aho by'ama importation kuriha nk'ama ambassade abantu baja muri mission gufasha nk'abanyeshuri biga hanze ubirabiye muri usange n'amahera dufise birarenze. Nuko ko atavyo tushika ugihugu ntavyo gishoboye gukorera rimwe. Utaravuze rifaranga y'Uburundi nduma ritagaciro ku idolari mwaramuyibona ubu uri kurarondera idolari arashaka kujabuka hanze murazi yuko baza kugura n'amatike mu madolari baca bavyibonera. Tusagiye kuri inflation ibiciro bigeze kuri inflation ya 30%. Iyi inflation nini cyane nateye ubwo 30% kandi mu inflation iduga y'ibiciro ijaje n'ibiribwa igeze hafi kuri 60-70%. Ivyo rugi ukabiraba
ikindi kibonekesha ni ibijanye n'ama infrastructure ntucibonera igihugu kinyuraba amabarabara ingene yifashe ukaraba inyubako batiba leta ikoreramwo canke n'izindi ukaraba ibiraro ukaraba ibibuga vy'indege dufise ingene kimeze ubu ukaraba ikibijanye n'ama equipement mu mashuri mu bitaro usanga tanka indege ishobora kuba ibona igihugu gifise ibijanye na energy ni ibintu bikomeye cyane raba ivy'amazi ingene vyifashe umuyaga nkuba ingene vyifashe ivy'ibitoro strategique nta stock strategique turashiraho ni ku makombokombo ibijanye na communication uravye muri internet debut y'u Burundi njyane turiko turagira amanama usanga ari twe twenyene usanga birigoma bicikagurika fibre optique urumva nibaza mugabo hatarabuze potentialité ubutunzi kama mu vy'uburimyi mu bijanye n'intuze n'ubutare mu bijanye n'ingenzi barukera rugendo tourisme n'igihugu aho kiri gishobora kwisuganya turiko turaraba rero kwevaliwa ibikorwa vya leta mu kurwanya ubukene hari ibintu twadufatirako hari ibintu dufatira kugira turabe ingene leta nayo irikira gifata mu kurwanya ubukene kuko hategeza kuba ishaka iryo shaka rero naryo nyene dushaka gutera kamo leta ko tuwe muri paraseme tubona ko rigoyagoya harakwiye kuba kuko ubukene mu kurwanywa mu majambo hari ibikorwa bitegeza kwa biriko birakorwa ivyo ndiko ndagaruka ko ni biye ntushobora kurwanya ubukene igihugu nk'u Burundi kidafise service za planification ziboneka ntibishoboka utavuga ati je nzoba ngeza ha muri iyi mu myaka nzoba ngeza umuntu abaho ku munsi kumsa ataze atana kimwe muri planification nako yasubiye inyuma haba muri ministère des finances planification na barayinegije haba mu bushikiranganje ubunyi bwa bw'intwaro hagati mu gihugu ngo bimwe vya service ya planification decentralisation ibikigaragara neza ngo bikore ibikorwa bigaragara none ibi wewe wumva nk'umushikiranganje atubwira ngo regidezo ngo amazi ngo ntibagunye ngo baplanifya ngo ngene gisagara kizoguma gikura ubu rero uruzuye rero none bisho bigenda gute amatara n'amazi no nibikunda ivyo rero ivyumve nta kubaho ku munsi wadukana imigambi itizwe neza nta bukere tuzovamo ica kabiri gouvernance budgetaire nta bukere nshobora kuvamwo mu gihe amafaranga ya leta akoresha uko bimeze ingene bijya budget itegurwa mu gihe budget ariko itarategurwa mu muco mu gihe gukontrolera amafaranga ya leta ikoresha bitari kubira ku mugaragaro nta bukere tuzovamwo ko amafaranga azosesaguzwa azonyuruzwa azokora ibidakenewe ubwo rugo ruva mu bukene rusesagura tuje mu miryango ubwo boruwe ubugira gatatu igiturire ibi byo kunyuruza amatungo y'igihugu vyamaze kuba vyamaze kwirara mu service yose ya leta no hejuru niki ubona umengo niwo mwuga ucujaho igihe abantu bashize mu nzego haba zo hejuru kandi ukabona neza yuko leta ata mechanisme yo kugwanya igiturire neza yanditse evaluable ihari none ubwo bukere twuva mu gute ubwo bukere twuva mu gute ubona ko lidafise strategie ngene rondera amafaranga y'agaciro wewe ugwanya ubukene ufise reserve de change do des semaines none plan leta ifise kugira tugize amafaranga y'agaciro niyi nyimbara bashorira ibintu hanze leta ikibashigikira gute ko bose aguma bidoga irikibashira kugira iyo exportation zigwire none yo ntuze ubwo butaye n'agatabwico butugiri butumari ko muri budget bashiramo ngo tuzoroka ifashanyo miliyari amajana 9 none leta ireke ikora iki kugira izo miliyari zinjire mu kiga ca leta izo fashanyo bikunda toshira kunirundira amabizo bizo de Janeiro zero doshanje ibayisubiye inyuma kandi FM yaratanze ya tranche ya mbere yayo imwe yo gufasha impuze uburundi uticara neza uvuga tuti ndonde n'abagwiza tunga bo hanze environnement des affaires
environnement des affaires kugira abaguza tunga amahera mu Burundi igeze ugiye ukora muri budget tourisme investa muri tourisme irihe kugira habe n'abarukera ugendo binjire ubwo bukene twuvamo gute ubukene twuvamo mu gihe hariho dysfonctionnement institutionnel ikomeye uravye inzego zikora abushikiranganje ngene bwinjiranamwo ngene usanga inzego zikorana ugasanga aja mu bitamura separation yo kumya tutimwe wese hagarukiriza hari n'igihe usanga umuganga nawe uri kurivanga mu vya leta niki iyo dysfonctionnement institutionnel kutamya ati jengarukiriza ubushikiranganje kana ugasanga ko bwinjiranamwo n'ubundi le manque de choix de modèle de développement uva mu kero tarafata modèle de développement de croissance ukunda ko gute uburundi n'agahugu gatoyi karimwe abantu benshi none modèle yo kuva mu bukene ni tuguma muri vya bindi classique uburimye n'ubworozi nagonye ne butashigikiwe nta yindi nzira ishobora gushikira uburimye n'ubworozi ivyo ni classique byarashaje uburimye igihugu gitongo Burundi urazana izindi uriyumvira ibindi mbega tugira tourisme gute mbeko turi muri aka karere twokwemvesa mu biki kugira abakongomane baza abatanzania baca habagira iki uriga ntushobora kuvuga ngo vya bindi ngo uburimye gusa uburimye ndabisubiremwe ni muze twigi ni modere iza gufasha uburimye burahagwa mbwa ufashwa n'ibindi ibutunzi kayimana yaduhaye kuvuga tuti turaha nibika abandi ari bakankiyo bagakinde gikomeye hakuba gikomeye ibidana byo mu bindi bigo bigaca iwawe kazora perese modere nta modere nimwe hari tuti utuwa bya bintu byoroshe uburimye n'ubworozi ikindi ni intuze secteur privé isigaye yahaye ikibanza cyo tukwita capitalisme de copinage ndiko bayita capitalisme de copinage uwo mengo mugwiza tunga harabaza gukwana na leta harabagira gute buryo bagwiza tunga benshi baba ari imbere nuko babikore icwe uzo mugwiza tunga ari kuronsa ateye imbere kuronsa ama exoneration abandi bataronsa kwero nka madovize wenyene abandi batayaronsa kwero baguha amasoko ya leta vyoroshe aho uteye imbere abantu baja muri competition secteur privé mu Burundi ni futi Uburundi igihugu cyo mu bukene gute abanyepolitike imigambwe abari mu ntwaro bo muri politike babona yuko umengo kuja mu butegetsi dukwirika inyuma amafaranga n'ubutegetsi gusa no kubuguma ko kwirika inyuma amafaranga kuri derrière l'argent kandi ribo bitwa ko bategeza kwiklira ibikunda aho nta bukene ushobora kuva mu gihindongozi zishigwa hari kwiruka inyuma amafaranga mugwa mu maskandara aho bashize mu mabanga kwiruka inyuma amafaranga gusa ibindi ntimutubaza nibire vya cohesion nationale usanga cohesion nationale usanga abarundi nyene kubera kwa gusubiza hamwe kutaraba bamwe bakwegera hari abandi bagakwegera hariya sizi ko murabibona n'ubu turacafise ivyo muri kahise bituma abarundi badashobora kuja hamwe ngo bazamura igihugu cabo ivyo rero udafise un plan stratégique iri hamwe ngo ibivyure ubwo bukere bwohera gute tutayakamureta ibintu dufashe tuvuze nivyicarigwe tubibone ingene biriko biratera imbere ku munsi ingene bitera imbere ku munsi kuko nta ubona neza ingene ibi bintu biriko biricarigwa kugira bive mu nzira nuko ku munsi improvisation ivyo ntibishoboka nje gituma ubukene bubandanya bwiyongera kandi tutagavye ngo reforme zitangure sizi yuko izogera uko iminsi igenda abarundi biyongera kuri 3% bazogaburirwa gute urugwaruka leta irakwiye gufata ingamba ziboneka gukosora ivyo bintu kandi nje ndabisubiye mu bintu bidakosowe bashaka baze tugire débat public ndabisubiremmo ibintu bidakosowe nta Burundi buzovaho.